Amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba televiziyo Mariage, twongeye kuba ikaze muri ca kiganiro cingo n'imiryango, aho no mugoroba tuza kuganira kuri teme ivuga ngo ni kubera iki habaho divorce muri mariage. Imana data wa twese niyo yatanguje mariage ya mbere, kandi yoyo umugambi yari ifise kwari kugira ngo abo umugabo n'umugore babana karamata kandi babane bakundana bongera bubahana. Ariko no musi hariho umugera wateye mu ngo utera muri mariage, ugasanga mariage imaze imisi mike cane ukaja wumva yasambutse. Uno mugoroba mwiza rero turaja kuvugana ibituma izo mariage zisambuka, mbega isezerano baba barasezeranye ntibariha agaciro. Ibi n'ibindi rero turaza kubiganira tubifashijwemo n'umutumire wacu yama adufasha, tukaba tumuhaye ikaze. Yitwa Madame Aline, ni Pasteur. Ikaze nigwanyo mama Pasteur. Murakoze cyane kudutera iteka kuba muri televiziyo yacu ya Heritage no kubw'ikiganiro c'inkoramutima gikenewe umuryango. Imana ibahe umugisha. Duhana umugisha mama Pasteur. Amen. Tudoge kwijambo. Murakoze. Kubwanyuga mama Pasteur, ni kubera iki habaho divorce muri mariage? Igituma tubona abantu bawukana keshi mu ngo, hari gihe usanga bivana n'urufatiro rw'ingo bagiye kubaka. Ugasanga urufatiro ni rwabaye gukuri, ugasanga abantu barubatse mbwa batangwe bubakiye ku kinyoma. Ingo nyinshi zirubakira ku kinyoma, uti kinyoma ni iki? Ugasanga abantu bagiye kubakana ntibavuganye ukuri. Nk'akarorero ndatangurira mugabo nitwobirangiza, umusore agashima inkumi kanaka, hama akishiramo ko iyo nkumi atoyironka atayibeshe. Ugasanga arayisezerana ibintu byinshi, arayibwiye amafaranga aronka, akayibwira imiryango afise, abagenzi, akayiha ivyizigiro byinshi nk'uko bagiye kubakira mu ijuru. Rero icyo umuhungu abarondera ni kugira amashikane mu rugo. Mugabo akaba yibagira neza yuko umuntu arashobora gukora ubugeni mugabo ntiyubake. Rero imisore n'inkumi iraharanira gukora ubugeni cyane, mugabo nimenye yuko ubugeni ni buhagije uko bakane ko gukomeye. Hamwe ugasanga ico gitumye umunsi wa mbere bakiri ko bananategura ubwo bugeni bwabo, kuko ariko arabutegura niho za nshuti yabesha atangura kubona ko ari ikintu yamubesha. Bakiri mu nteguro ugasanga bwa buryo butanguye kubura, bya bintu byose vyuko afise inshuti abagenzi, ca kinyoma gitangura kugaragara mu nteguro ya mariage. Hama ariko kwera biba bigeze kure, ukazibona nk'akarero umukobwa avuga ati aho bigeze ubu sifiso ico no bihindurako. Ca ugasanga umukobwa nawe arafise ko yabeshe umusore yuko kuko yifuza kubaka gusa, hama akamuhenda ibintu byinshi cyane, akamwizeza ko ari marayika. Harabizeza ibintu byinshi, hanike bananyegeza yuko ugasanga n'umwigeme yagize ingorane muto bw'ibaravyara canke agira kahise kabi, mugabo hakuvuga ukuri agatangura abesha, akamubwira ati jewe ndafise akazi, ndazi nk'abubakanye bavuga ati je ndi n'akazi nzogufasha gukora ubugeni, kandi abiwacu baranyemereye ko bazodufasha. Hama mu nteguro bigatangura kugaragara kuko yaba abakobwa n'abahungu bose barabesha. Hama rero iyo urugo mu nteguro mariage bose bakanka kuvugana ukuri, hama kwera kugiye kumenyekana bariko barategura, umuntu akanka kubivamwo kuko atinya kumaramara. Ukorera bandanya avuga ati nanga kumaramara, bashike mu rugo rero bakinjira bigitangura noneho ivyo biyambitse ivyo no kwita mask bigatangura byose guhunguruka. Ego murakoze. Iyo ni kimwe mu bituma habaho gusambura ingo, gusambuka kw'ingo. Murakoze cyane. Ariko nta mukristo yokekeranya ko urugo ari umugambi w'Imana, n'umugambi w'Imana. None Pasteur, nk'umuntu umuhungu 'umuhungu canke umukobwa afata akabesha uwo bazobana ubuzima bwiwe bwose, uwo muntu aba afise urukundo rw'Imana? Canke aba afise urukundo rw'abantu? Canke aba afise urukundo rw'abantu?
vy'ukuri Imana ikanavyemera ikabirekura ubwo bukwe bukaba ubwo bukwe buba buvuye ku mugambi w'Imana canke biba vyagenze gute? Mu bisanzwe ubukwe ni isezerano ry'intavu, niyo mpamvu bagira mariage batagira kontra. Isezerano hagati y'umugabo n'umugore si kontra kuko asinye no asinyoye. Isezerano hagati y'umugabo n'umugore ni alliance, ni isezerano ry'intavu n'urupfu batandukanye. Rero abo bantu ni ibintu bibiri, kimwe bari abantu batasiguje Imana, batubatse mu gombe bw'Imana, hamugasanga apfuye kubaka kuko abona imyaka, canke apfuye kubaka kuko ikibano kimurembeje. Ugasanga umuhungu canke umukobwa we ni ryari izi manza zabaye muci wewe ko zigusize, hama uko kuguma remerwa n'ikibana, remerwa n'abavyeyi, akumva yo bita mu rudubi. Abandi nabo ugasanga vy'ukuri ni Imana yabahujije, mugana Imana yabahujije umugera w'ikinyoma wo kutavuga ukuri ubarimwo. Kandi rero burya umuntu muzobana akanyoma gato konyene, gato katanakomeye, amenye yuko wamuhenze ikintu kanaka, mugeze mu rugo kirahinduka umusozi munini. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane, kutavugana ukuri, kubaka n'umugambi w'Imana. Rero Imana ikintu yahaye umuntu, yamuhaye uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Hari uburyo iyo ukoze ubugendo utari kumwe n'Imana, ariko bavyita, hariho ibyo bita ubugombe bw'Imana bwuzuye, mu gifaransa byita la volonté parfaite. Umuntu agakora ikintu ari kumwe n'Imana. Hariho n'ivyo bita la volonté permissive, n'umuntu apfa gukora ibintu Imana itari kumwe nawe, hama Imana ikabireka. Kuko twebwe Imana yaturemye mu ishusho ryayo, umuntu arashobora guhitamo gukora ivyo agomba, ariko Imana itari kumwe nawe na gato. Rero ingo zose zubatswe nibisigura ko Imana yari kumwe nazo igihe bubaka, ariko kuko abo bantu bwari ubugombe bwabo, kandi barenze ku majwi yo mu mutima, kumbure barenga ku mpanuro zabahanuye, Imana yaravyemeye. Ikibabaje rero, bamaze kubaka babacitse umwe, bubatse Imana itabishigikira, bubatse Imana ibishigikira, bacika umwe, nta burenganzira na bumwe bafise bwo kwahukana. Mwatubwiye ko kubaka ari isezerano biba ari hagati y'umugabo n'umugore bagiye kurushinga. Iryo sezerano ni irihe gama Pasteur? Isezerano riri hagati y'umugabo n'umugore ni isezerano ry'intavu. Ni ijambo ry'Imana, dusome muri Mariko 10, ni canditswe umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Ni isezerano ry'intavu igishobora gutandukanya umugabo n'umugore n'urupfu gusa. Mariko 10:4 kugeza ku 9 handitswe ngo, aramwishura ati, abafarizayo, dore ku murongo wa 2, abafarizayo baza kuri we baramugeza bati, mberemewe ko umuntu yirukana umugore wiwe? Ni nkuko abafarizayo bari babajije, ni nkuko muri kino gihe umuntu yabaza Yesu canke tubaza twebwe ati, mbega umugore akugeza cyangwa umugore akakugira ngaho ukumva asigaye wo mudaho, cyangwa mbega umugabo akumenya umutwe ukumva insinga ziguruke, none biremewe ko kwahukana? Hama Yesu acabishura ati, nawe arababaza ati, Mose, abafarizayo ati, mbega biremereye ko umuntu yirukana umugore wiwe? Nawe arababaza ati, Mose yabagereye iki? Baramwishura ati, Mose yemeye ko handikwa icete cyo kuvavanura akamwirukana. Mu yandi majambo niko natwe tuvuga tuti, mu bitubajije muza amategeko ya leta. Mbega leta ivuga ikati, leta iravuga yuko ibi nibi bishitse mwahukana. Muga Yesu arababwira ati, gukomantara kw'imitima yanyu, gukomantara kw'imitima yanyu niko kwa mwandikishije ico cagezwe. Ariko uhereye kwitanguriro ry'ukuremwa, Imana yabaremye bari uburyo bubiri. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata,
bompi bakaba umubiri umwe, bigatuma batakiri babiri, bigatuma batatandukana, ariko babaye umubiri umwe, bacika umuntu umwe. Nuko ic'Imana yamatanije umuntu ntaze kimatanura. Umugambi w'urugo n'umugambi utatangujwe na leta, n'umugambi utatangujwe n'umwana w'umuntu n'umwe. Mu Baheburayo bavuga ngo umubano w'ababiranye wubahwe n'abantu bose, kuko n'urwego rwatangujwe n'Imana. Rero ijambo ry'Imana ravuga ngo ic'Imana yamatanije nihaze yagira umuntu akimatana. Mu yandi majambo Yesu yarishuye abafarisayo na leta nifise uburenganzira bwo kumatanura ic'Imana yafatanije. Nabanyene ugo rugo umugabo n'umugore ntibafise uburenganzira bwo kurusambura, kuko umugambi wo kwabirana ntiwavuye mu bwenge bw'abantu, ni projet y'Imana. Namwe bakorera muri ya volonté permissive rero naba abandi bakora muri volonté permissive bamaze kubaka bacika umwe. Ntibashobora ngo nararuguyemwo ngo nakarengo narahanuwe ngo biranga ngo rengo ngire ndabishitse, nibishoboka. Iyo abantu bamaze kubakana bacika umwe, bamaze gucika umwe rero ngo ikibatandukanye n'urupfu. Byumvikana neza yuko iyo abubakanye batandukanye hari ikintu gisa n'urupfu. Ni nka kurya icuma icofatana n'ikindi na spago. Spago buriya ikintu gispago ni yakore ikomeye cyane. Iyo igiye kumatura ikintu irakimena. Niyo mpamvu ingo nyinshi zatandukanye umenga zaramenetse, imitima yabo iramenetse, usanga iyo baronse abana baramenetse, haba ikintu cyo gutaburana, kuko ni ikintu Imana yavuze ngo bacike umwe. Rero iyo ugerageje gutandukanya ni nko gutaburana. Rero igishobora gutandukanya umugabo n'umugore ni urupfu rwonyene. Kandi abitandukanya abishira hagati y'umugabo n'umugore by'ukuri abigize urupfu. Babigize urupfu. Rero abo bantu bubakana bakwiye kumenya neza yuko umubano w'ababiranye ntiwavuye mu bwonko bw'umuntu, wavuye mu mutima w'Imana. Rero ikintu cavuye mu mutima w'Imana cubahwe. Hama abakristo bobo rero, abakristo tutaravye amadini basengeramo, bubahira ijambo ry'Imana, barazi neza yuko iyo bubatse nibasinya kontra. Niyo mpamvu izimeta abapadiri n'abapasteri batwambika zitwa alliance. Alliance buri hari itandukaniro riri hagati ya kontra na alliance. Muri kontra wasinye arasinyura, mugabo muri alliance ni isezerano ry'intava, kandi alliance burya kenshi ibirimwo igihango, ibirimwo isezerano, ibirimwo n'amaraso. Nona umuntu mwanwanya, umuntu mwacitse umuntu amaraso yamaze kunwana n'uwundi, ikibatandukanye n'urupfu. Rero abantu b'Imana bakwiye kuvyubaha. Imana ibahezagire cyane, kandi inashobotse abantu b'Imana kugendera mu kuri kw'Imana. Amen. Ego nashaka ndabasabe mufashe mubwire abantu bariko baratwumviriza agaciro Imana iha iyi alliance iri hagati y'umugabo n'umugore. Agaciro karakomeye cyane. Usomye muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 16, Maraki igice cya 2 umurongo wa 16 haravuga ngo, handitswe ngo umurongo wa 16, turahera ku murongo wa 14. Yamara muravuga muti ni kuki turahera ku murongo wa 13. Kandi kigeretse ko mukora mutotesha igicaniro cy'uhora amosozi, mwiriza musuhuza imitima, bigatuma atanakibabaye amashikanwa yanyu ngo ayakira yemere. N'Imana ikiravuga ati ikigeretse kuri ico mwirirwa maraza muri katedrale, muja amashengero, musenga, mutanga imperezwa, mutanga ibigira 10, ariko ivyo byose hora ntabibabaye. Yamara muravuga muti ni kuki atababaye amosozi yacu, ni kuki atababaye amashikanwa yacu duhabora. Ni kuhoraho yabaye icabona canyu, mwe n'umugore wawe wo mu bucanje, uwo waryarutse naho yari umugenzi akaba n'umugore w'isezerano.
igituma uhora adashobora ngo kumva amasengesho ubwo igituma uhora adashobora guhoza amarira igituma atakira imperezwa n'amashikano nuko waryarutse abavuga umugore nuko mu isezerano rya kera abagore ntibajya abagabo nibo bashobora kuba bari bafite umwidegembyo cyo kujyaruka abagore mugabo agatima k'abagore nako karajyaruka mugabo wowe ntibabishobora ariko kino gihe n'abagore barabishoboye rero ngo uhoraho ngo yabaye icabona ngo cisezerano buriya umugabo n'umugore basezeranye n'uhoraho bicabona c'iryo sezerano rero iyo uhindukiye ukajyaruka umugabo wawe ukamuteza agahinda ukamuhemukira canke iyo uhindukiye umugore ashobora kubikora umugore akajyaruka umugabo wiwe canke umugabo akajyaruka umugore w'isezerano ngo uhoraho abicabona urumva barashobora kubesha imiryango bakabesha pasiteri urumva uwo mugore ntashobotse uyu mugabo ntashobotse umugore akaza akiriza imbere ya pasiteri ngo uyu mugabo wanje ntashobotse n'ikigwarudu bakavuga umugore nawe akavuga mugabo Imana iyo mwasezeranye iryo sezerano ry'intavu kuko Imana yacu ni Imana ya alliance erega abariko badukurikirana bavyumve Imana irubaha alliance cyane kuko nawe ni Imana ya alliance uravye isezerano ryari hagati Imana na Abrahamu ryari alliance niyo mpamvu ubwoko bwa Israeli nubwo bwakora ivyaha ngo Imana ngo ikibuka uzibona birivuga ngo nibuka isezerano nasezeraniye ngo umusavyi wanje Abrahamu kandi isezerano ryari hagati y'Imana na Abrahamu ryaba ari isezerano ry'intava rya alliance niyo mpamvu habibimaze hagasesa amaraso Imana yibutse isezerano yasezeranye Israeli ikigarura kandi bahuye n'ibihano uno munsi natwe kandi igihe cyose Imana bikakwigiye kiba Imana igeze kubwira Hosea ati rongora maraya kugira wumve uko niyumva iyo ubwoko bwanyu bungyarutse ati igihe cyose re maraya umugore wa Hosea yajyaruka Hosea akagira gahinda Imana ikacivuga ngo ako gahinda ugize niko nanje ngize yo mu ntaye rero Israel yari nk'umugore w'Imana uno munsi natwe ba Kristo umugeni wa Yesu amen ijambo ry'Imana riravuga ngo umubano wabubakanye kuko yo kugenda bagabo mukunde abagore banyu ngo nkuko Kristo akunda ishengero ryiwe akaryigura ngo bagore mugamburukira abagabo banyu ngo nkuko mugamburukira Kristo byumvikana neza yuko umubano uri hagati y'abubakanye ari kigereranyo c'ubucuti buri hagati y'ishengero na Kristo rero iyo abubakanye bakijijwe canke bubaha Imana ari abakristo batanguye kwica umubano baba bariko bonona ishusho ry'imigenderanire hagati ya Kristo n'ishengero mu bisanzwe bariko baracafuza ikigereranyo c'ukuri kuko uno munsi turi umugeni rero hano rero Imana iravuga ati ndi Imana y'amasezerano na isezerano ryari hagati ya Abrahamu ryari alliance isezerano ryari hagati y'ubwoko bwa Israeli n'Imana yari alliance uno munsi naho ngo isezerano hagati y'ishengero na Yesu ni alliance ni isezerano ry'amaraso mashasha rero Imana iracungera alliance cyane kuko ni Imana y'amasezerano kandi ni Imana ya alliance niyo mpamvu iyo umugabo n'umugore basezeranye Imana ibicabona kandi iyo bajyarukanye Imana icabona rero naho abantu benshi bavuga ati kwereka tutaronka umugisha muzira bingo zibanye nabi ntizironka umugisha kubera iki kuko kuko baba bararenze kuco basezeranye biravuga ngo ku murongo wa 15 nta wokoze bene ivyo mwema kiri muri we nta muntu ajyaruka uwo wubakanye ngo bagifise mwemu yera ngo mwema kiri muri we umufise bimumerera bite yifuza kugira uruvyaro ruzokubaha Imana ufise mwemu yera yubaka neza kugira uruvyaro rwe nago ruzubaha Imana ariko utagira mwemu yera ashobora gukinisha urugo akinisha alliance ayifata nk'amashanje nka bwa bugeni bw'abana bato bwa kera nuko rero mwirinde mu mitima yanyu nihagire ujyaruka umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe wo mu bucanje ku murongo wa 16 rero kuko nanka ivyo kwahukana
iri ni jambo ry'Imana ngo kuko nanka ibyo kwahukana ni kuhorayo Imana y'Abisirayeli akiza. Amen. Rero iki kintu cyo kwahukana ni ikintu gisa n'ikigezweho. Kubera abantu hakurongorwa n'ijambo ry'Imana barongorwa n'ibigezweho. Nico gituma vyoroshe uno musi kuva muri Mariage. Nico gituma vyoroshe mama. Abantu baraza bakitegereza amafilme. Abandi bakumva amakuru yaho hanze. Hama iterambere ryose ukamenga iterambere niryo guhindura ibintu byose. Iterambere rikwiye guhindura ivyo umuntu yakoze. Muga iterambere rikwiye gusambura ivyo Imana yubatse. Rero umuntu akumva yuko akwiye kuhukana ngo akihayandi mahigwe nibishoboka. Urupfu nigo rutandukana. Abo iryo sezerano. Kandi by'ukuri Imana umuremyi w'umuntu kandi akaba ari Imana ibicabona y'urugo ntizokwihanganirirwa ngo nanka ukwahukana ngo kandi ndicabona c'uburyo mujyarukana. Rero abantu bari bakwiye kumenya yuko umubano wabo atari wabo gusa hari cabona c'Imana. Yego Imana dushoboze. Amen. Duhe gutahura ijambo ry'Imana no kuri mwemwera mwe mu bwenga abane natwe abane n'imiryango yacu kuko bizotuma twubaka ingo nziza tutajyarukana hagati yacu. Imana iguhezagire mama Pasteur. Uri umuvyeyi urubatse uri n'umurongozi w'ishengero ubona byinshi bakwitura benshi barakwitura baza kubasaba impanuro. Mega mama Pasteur mubiravye mubona aya ma divorce uko kwahukana gukunze kuboneka mu gihe kingana gute canke ryari? Uko mu byo tumaze kubona canke twumva ku bandi tuba dusangira ino bango ry'ubwungere kenshi bitangura mu ntango bagatangura kwahukanira mu nzu ugasanga umwaka utaranahera abantu batanguye kugiranira amatati uti bivuye kuki. Kenshi ari gihe inkwirikizi zituma abantu bahukana urabona ko birivuga ngo twabisuye muri Mariko ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina ngo akabana n'umugore wa karamata ngo kandi c'Imana imatanije n'akagira umuntu akimatanura. Rero kenshi bitangura mu ntango ariko bikamera nk'ibisuma nk'umuriro uri kuraka ariko bitaraje habona. Uti bigenda gute? Hari gihe umukobwa cyangwa umuhungu bubaka ariko batiteguye gusiga ugasanga imiryango iguma ibavangira ugasanga mu ntango hari ingorane barubatse mugabo ukazona umuhungu aravuze ngo mama yavuze kandi sinabirengaho. Umukobwa agatangura akavuga ngo mama nanje yavuze sindabirengaho. Rero ugasanga batanguye kuvuga ngo none nimba ari umukobwa avuze ati nyina yavuze simbirengaho. Mukazona umugabo none wowe umvira nyoko canke umvira jewe. Umwe muri bo agatangura kumva nta kibanza afise. Yararongoye umugore mugabo umugore nawe ntiyasize umuryango. Ivyo rero bigatangura kuzana ibintu bito mugabizana kutumvikana. Cyangwa ugasanga abantu barubakanye mugabo baragize ubugeni mugabo mu mitwe yabo ntibarasiga ubusiri batere. Umukobwa ari wa wundi avuga ati ndacakeneye amahera buri samedi nkeneye kuja muri saro sokoze ngira inzara ngira ibiki byose bazoca bavuga ngo nagiye mu rugo ndacupira ngo kandi je narabwiye abakobwa bose tungana yuko nzoguma ndagagore keza karishiki. Ubu rero aya mahera yanje sintuyakoraho ahubwo zana n'ayandi dushishikare. Ukabona n'umukobwa yagiye kubaka mugabo ntarasiga ubusiribateri aracara haranira pedicure manicure imishatsi kandi ugasanga mu ntango urugo ntigoroshe aracaranira gusokoza kuko ngo atinya ko abantu bazibaza yuko ngo yagiye kumererwa nayo mu rugo. Umuntu agatangura kubakira abo hanze hakubakira ab'indani. Rero ingorane hari rero buriya umuntu apfuka indani iyo ugerageje gupfuka hejuru indani hadapfutse. Hari impuzu zigezweho ziteye isoni z'abantu bambara impuzu igashika hasi mugabo ugasanga indani harabonerana
urumva impuzu hejuru ugasanga irashika hasi mugabe indani umuntu aramubona. Rero abantu bubaka ingo bashaka yuko abantu batabona batamenya yuko narongowe n'umukene ngo namerewe nabi ncupiye, wowe uri kuragerageza kwambara mugabe indani utambaye. Umva bwambure bw'indani buca bugaragara hejuru. Rero hariho abakobwa bameze uko, hari n'abandi bahungu batamenya ko bubatse, akaba ari umugabo umwe kumara agahungu agashaka kwama mu kabare, muri ka kabare ka misi yose, ba bagenzi ba misi yose, kubera ingo atinya yuko bavuga yuko umugore yamutwaye ubwenge, ngo yuko yamuhaye umuti, ngo urumva ngo ntegezwa kubandanya sorora, ngo nteza guma muri ya krebe, ngo nteza kuguma ncyango hahandi nyene, ngo ko zocavuga ko ngo reka ndiko ndakugira neza, zocamenya kunganza, ngo yuko unganza, ngo reka re nawe ndakutabare ndeka. Ugasanga umuntu aragize mariage mugabo usiribateri ntiyawusitse. Urumva ico ni ngorane. Umuntu akwiye kubaka yiteguye gusiga ubusiribateri, gusiga biwanyu, gusiga ingeso zawe za kera. Rero ico kintu ugasanga mu ntango kwera urukundo rugihari biracagendeka, mugabo agenda hapfa byinshi. Erega urugo abantu bagiye kubaka nishanti. Urumva iyo mu ntango ibintu bitameze neza mwiko mwubaka nabi, hama inyuma y'iminsi rero umwaka utaranahera Imana irabahezagiye baronka umwana, urabona ngo ukinashikaje wangwajije umutwe. Urumva bagatangura rero bigatangura aho. Niyo mpamvu iyo turiko turumviriza abantu bafise ingorane bashaka kwahukana minsi yose nta numwe aravuga ngo inyuma y'indwi zibiri, nta numwe. Twamenye neza yuko ikibazo kiri hagati y'abantu bubakanye, kimwe gitangura batarubaka, ikindi gitangura bubatse, kubera bose bavuga ngo rega vyahere tukicubakana. Igitangura batarubaka ni gihe aba yarabeshe, tufate yaravyaye nk'umwana atavuze ko yavyaye umwana, igihe yamuhenze ko afise akazi gahembwa menshi ataka akamubesha, canke igihe ibintu vyinshi vyinshi. Iyo rero bavuganye ukuri bageze mu rugo naho uzona kuye ngo rega ngo imbere ko twubaka yaramenze. Canke umunsi wa mariage, umunsi wa mariage ni mushiki yatanze itegeko ry'ama kurere yo umunsi, je ntiyampaye ijambo. Rero usanga ibibazo vy'abubakanye bashikana kwahukana nta na kimwe caduka inyuma ngo urabona ngo ikibazo gitumye twahukana, ngo ni ikibazo twatanga kugira naraheze indwi, ngo canke naraheze ukwezi, canke naraheze umwaka. Usanga ngo ngo reka vyatangwe tuyigira mariage ndihangana. None kuri iki mutabivuganye, kuri iki mutagize ikiganiro ngo ngo ntihame ijambo, ngo yaca nsamira hejuru, ngo canke agaca shavura ntasubire kumvugisha. Hama rero je nkara bimwe umugeni atamvugisha ntangura kweza ko vyansekare. Rero abatwitura benshi ingorane zitangura kare, hama zikagenda zikomera, hama burya ingo zisambuka ziba zarasambutse, ahubwo zimwe mubona finale. Yego ni ico kibazo gihari, kandi vraiment twashaka abantu bakwiye kuba mu kuri hakaba ikiganiro. Yego cyangwa ugasanga ikindi kintu gituma abantu batumvikana, ugasanga ni gusesa ubutunzi bw'imiryango. Ugasanga umukobwa ashaka guteka nk'uko iwabo kwa mukuru we yatetse, umva yagiye kuba kwa mukuru we ubuzima bumaze gufata. Hama aho yakuriye hari tapi, hari salade idasiba, hari ivyamwa bidasiba, hari akanido, hari amata. Akaca atangura avuga ati aya mafaranga rega 50,000 ntakwira, na 50,000 n'umushahara w'umugabo. Canke ukazubona canke umugabo akavuga ati jewe ipantaro z'ibihumbi 5 zo mu ruvumera zo mu gasoko ntazo nshobora, jewe ndinze ngura ipantaro ngura ibihumbi 100. Akibagira ko bagi afse leta bofise ugwega ateza gutunga, amugasanga hariho gusesa itunga ry'umuryango. Katariko none bigiye ukambara ipantaro y'ibihumbi 100, y'ibihumbi 50, ugashira ishati y'ibihumbi 30, wone ubona ko utwamera y'inzu yose. Wowe urashaka kugenda wambaye inzu, urabona ubuzima bukiri hafi bakigira mariage
n'ubuzima buto bakwiye guhera mu bintu bito mugabo ugasanga umuntu ariko arasesagura ngo aje nivyo namenyereye sishobora gusumira mu isoko namenyereye gusumira muri supermarché nukuri kwa kote muri ngiye muri kote cangira ibizunguzungu Imana idushoboze guca bugufi kuko burya no guca bugufi ni ikintu gikomeye imbere y'Imana nuko murakoze madame ikiganiro cacu kizobandanya murakoze cyane Imana yo mwijoro ibaho mugisha amen ego tuzosubira nshuti bakunzi ba televiziyo Heritage kwa kabiri nkaya mango mu kiganiro gikurikira kino turiko turakora Imana yo mwijoro ibubakira ingo nziza